za dosiye sekretari wacu mvanase numva kutumanya kirere kumena n'utegama kandi Muramvya. Umugambi wanje witwa za dosiye sekretari umugambi natanguye sanzwe nkora ndamazemo imyaka myinshi. Umugambi nawutanguye n'umwe ndawuduza gushika aho ndonka ibikoresho byinshi bisaba yuko ndondera abo dukorana. Uriye kwiga abakozi kuko umuntu akora nk'umukozi so ataranyonyeza canke agakora biguru ntege umushahara ni muto ncamiga ubundi mugwi w'abantu dukorana bagera kuri 6. Ubu turiko turakora amakoperative. Umugambi wanje ukora ibijanye na sekretariya, ugakora fotografi, ugakora na videografi. Ndamaze gukora ibikorwa byinshi ariko hariho ibikoresho nafise nk'ubu kijanye na imprimeri. Hariho abantu bantuma nk'imipira amasolution couple canke amashirahamwe mato atarakura cyane, ariko nanje ibikoresho bimwe ntabifise ntaheza ngafatana amashwe aja kubikoresha handi. Ico sanzwe nkora cyane ndakora sezi impression ko imashini zazo ndazifise. Hama ikijanye na foto video ndagikora na cone ndafise amapareye atari menshi ari makeyi. Ndamaze abakinyi baninde hariya baramaze kuntumako ku gatwe kabo ndabakorera n'izindi manza zaho mbaye n'izahi Muramvya kuri centre n'izibujumbura nkazikora. Ahantu nshaka gushikana umugambi wanje ni mwiterambere rikuze. Ubu uno munsi tuko turakora montage video turagenda kuri Google tukaraba tutorial ingene ducanga amaefe cyangwa amakara. Nanje nifuza gukrea amakara y'uwanje kugira nshire kuri internet bagire sabone share hama mpeze ndonka amadovize mu Burundi turonka amadovize nanje kujya nja kuri internet ngafuna abandi uko bakora ndiko ndabinjiza amadolari ku rubuga rwa YouTube nanje babinkorera. Igikuriki ico nico ndiko ndakora ubu ariko sinagishikako kiri mu vyo ndiko ndatunganya. Ikijanye na sekretariya sanzwe ndayikora nta telefone ndafise amafoto ndiko ndakora ejo ni imprimier ndabifise. Ndafisemo amavideo jewe ndiko ndafotora mu manza cyane ndiko ndafilma ndabifise ngaha muri telefone. Nk'ico nshaka gushika ku nkakabita no musaba jene benshi barashomereye baripfuza bamwe kuronka ubuzi kuko je kugira umugambi wanje ushike ubwe bw'ikomine nuko basanze naratanguye ndiko ndakora kukive. Ndashaka abandi bajene nabo ndabigishe batangure baje kukive kuko jewe naje umugambi wanje washitse imbere kw'ikomine kubera nagiye kukivi. Mustaneri yaraje arandaba nkorera arangirisha n'ikiganiro ariko sinashoboye kuronka amahirwe yo gitwara muri flash wanje cyagiye mu biriwe ndiko ndamwera ingene natanguye imashini imwe n'akampimante gatoyi hama ndagahagarika ndaduza ngenda ndaduga. Rero mu majambo make umugambi wanje urunguka kuko jewe nawutanguye mfise imashini imwe ordinateur ari rya nagenda nayizanye haje kuko niyancira izindi ariko ubu ndageze kuri 3 bivanye kuri nakoresha ordinateur nakora design bakama make ngenda ndaduza nza ndabika nza ndashira kuri konti amafaranga nza ndagura imashini mpaka bijya. Rero jewe sanzwe mfise marché irakwiye ahubwo ico mbura ibikoresho bikwiye n'utwo mfise kubera ndadushiramwo byinshi programa byinshi tudashoboye guterura biriko birasaza. Umugambi wanje uhagaze ngaho ngomba kuduza urundi gwaruka ruduge nubwo jewe ntawa ndugije kiretse ko nabaye kuzanda trisha atandukanye bankurira ariko nani ndashaka kwigisha urundi gwaruka ruduge nishira hamwe giwacu dusanzwe dukoreramo twongeremwo abanywanyi kugira ngo kibe ikintu cagutse. Ni PAEEJ yampa 15 million nzogura ibikoresho kandi nzoriha mu mwanya muto ushoboka kuko je inyungu sindayironka ngo ni kundwi ngo ni ku kwezi ngo ni ku munsi ndayironka ku munsi nyimba uno munsi je bazo bampaye amafaranga ejo je nzo cyamwerekana ngizi commande mfise après une semaine ou bien 2 semaines mwereke nti mu kigega ngezuko. Nukuvuga iki amafaranga azonyorohera kuri ntejeje kuyariha
nce nkora imishirahamwe wacu tuzatwara umutezi watwara urose twarasubije iyindi mikangana y'iduge ce dukora na microfinance niko projet yacu nabo dukorana isanzwe yubatse. Umugambi wanje rero utuza dossier secretariat nuko utunganije tugomba gukora ama video ari highlight, dukora amafoto ari highlight, dukore secretariat yuzuye imprimerie, tuimprime amabashe ku mipira, twaravyize byo dusanzwe tubize n'ama certificate mwamwe turayafise. Hanyuma tumaze kugira kubona turose ivyuma byo kwimprima amabordero nk'ubu jambaye hari abantu bagenda Bujumbura Igitega nk'ama microfinance canke amabanke ayo yose arashobora kunshorera ko bamabaza kumbaza ibintu murabikora ariko nk'abaha rendezvous yaho bitorera bagaca urumenga barahomvye ko je ndabikora nkaja kwimprimisha ku kijanye na marché mpagaze neza no gusubiza umutaye bampaye mpagaze neza, ikijanye n'ubumenyi naco mpagaze neza kandi umugambi narawutanguye ndawumazemwo imyaka myinshi n'ugwaruka dufatikanije nabo rwabizi tumara imanya mu gitegura akwitwarotse muri secretariat muri fashe mu chronometre chronometre bavuze yuko mwitwa bande Rukundo Jean Paul mufite imyaka ingahe? 26. Bavuze yuko muze societe yanyu yitwa uzuza dossier secretariat iwacu. muri koperative. Ego koperative. Igizwe n'abantu bangahe? 6. Niwe uyirongoye? Ego. Murafise ibyangombwa byerekana ko ari koperative? Ibyangombwa yo ni registre de commerce birahari muri RGC muri raporo. Ego. Urabifise? Ego. Urabifise ngaha? Ubusena bwibandikanisha. Koperative imaze igihe nabwo? Koperative imaze imyaka 2 ariko je nayifunze natanguje uruganda rwo kuyikora ndamaze imyaka 5. Nagiye gushinga koperative mbonye marché zibonetse n'ibikorwa. Ubu hari ikibazo cy'ibikoresho bikorwa birahari ibikoresho n'ivyo biki. Ikiba koperative mwari 6. Ntawe uravamo canke mwari muzi ya 6 amara? Twarabo nyene twayitanguye turabo nyene kandi tuko twiduza turabo nyene. Muri anakope barabazi? Yego. None ko muri anakope uzi yuko koperative bake banyuma 10 miliyoni mbega wayemereye kutemera 6? Secrétaire twitwa nena kibagije cyo kwaza ariko bavuga ko ndi umwe ashobora kubisigura ico cyari cyo gisigura secrétaire amufise wa koperative y'uwanje. Uwo mugambi wanyu akarusho umaze kuzana mu kibano cyangwa aho muherereye gukorera n'akazi? Uburusho umaze kuzana si kamwe canke bubiri n'uburusho bwinshi. Nk'ubu hariho abantu bakenera kwandikisha impapuro hafi zikorerwa muri komine muri make. Izo zose ubu ntawe ugihangayika ngarenze imbibe bava muhira basingira hafi yaho turi. Ako n'akarusho ka mbere ibijanye na photography video benshi bari bamenyereye ko umukameramani avuga Bujumbura ivyo narabizanye iwacu. Ikigira 3 hariho abandi bantu burya uvuye aho urukaja mu yindi mirire bigora dufate bajya bakenera bari kugira mariage zijya udupira bambara tukome uniforme bazi wanje ntatubakorera. Hariho n'abandi bantu baba bafise ivyo no kwita imigambi mito atarama banki nabo be bantu mama uniforme nkabempimira ko ngaho inyuma ahantu bafise muri telefone ivyo nagiye ndakoresha. Umugambi wanyu ufite amafaranga gute? Ko ndiza amafaranga
twebwe umugambi wacu winjiza amafaranga mu kiringo c'umunsi ku munsi ni ukuvuga turagira ku ndwi ku kwezi ku mwaka. ivyo mukora birafise isoko igaragara? Yego, isoko zigaragara zirahari kuko n'ubu nuko ntari hafi y'aho nkorera tunabereka amakomande fisi y'ama invitation ibitabo ndiko ndakora, amasoko twiga apanze fresh, aho ibikoresho dufise ibifise ubushobozi bubayabaye, dukeneye ibifise ubushobozi buri hejuru kandi. Umugambi wanyu uza yuko uzomara igihe kingana gute? Umugambi wacu ni nzohera kuko twebwe nk'ubu tumaze kuronka finance duhejeje kuyiriha tuzoba twashinze imizi fresh. Ni ukuvuga iki? Tuzoca dukora imyaka yacu yose hamwe n'abana bacu cyangwa abuzukuru bazoza basanga twarubatse n'indi hanga rya microfinance ikomeye cyane. Ikintu mufise cyangwa mwirata kigaragara yuko uwo mugambi wanyu uzogumutera imbere ni iki? Dufatiye ku banwanyi, twebwe marshe z'iwacu biranyaruka, sibijya ugenda ukoresha ahantu urumva uzoze rendi hangeraje DJ, twe dufise express job, uvuga ibikorwa by'iwacu birihuta. Ico ni nk'ikintu tubona yuko umugambi wacu utazigera ukwama, kuko turose finance hoho n'ivyahora biyumba bizoca bishinga imizi cane. Murakoze.